tega amatwi wumve wunguke nyuma usobanukirwe noneho ukore subscribe na like ku Nterahamwe Christian TV. Ni umuvyeyi yavyaye umwana aramwosa gushika umwana aca ubwenge, hama wa muvyeyi aca amutangaho aca yifatira urugendo arigira. Umwana yahora yonka yahora agaburirwa n'umuvyeyi aca ngaho arabura ico yofungura. Ati mbega none ko nonze kugira mvyibuhe nogira iki? Uwa mbere amubwira ati ndakubwire rero aho tugeze ubu umuntu arya ikiremve acira sheko. Umwana aba aravyumvise ati umuntu arya ikiremve acira sheko. Hanyuma umwana atangura kwikeba inyama ngo azirye zo kuri wenyene, arazikeba yumva arababaye. Wa wundi yamubwira yuko ari kurya ikiremve ucira sheko aca muzanira anesthesi, aza arashira katikata ucurya akata arya, nawe aguma ashira kwa anesthesi. Mbere arazana n'ibiremo arasana sana. Umwana akata inyama bazana anesthesi, akata inyama kuri we bazana anesthesi, bashirako gushika ahasanga umwana asigaye aramagufa gusa. Umwana agize arabaza ati bona anesthesi ntacyo kivuze none ukatahe? Umwana acarapfa. Uwo mwana mwamura mwumva. Umuntu yiyanka gushikaho yirya umubiri wiwe akawumara hanyuma agacapfa, ntawe murabona. Ntangira nje kibazo cy'iterambere. Niba budashaka gupfa utegereza kurya inyama ivuye ahandi atari yo kuri wewe. Dutegereza kuvyibuha, dutegereza kurya inyama ivuye ahandi atari kuri wewe. Ngaha rero naganda kubwire hariho abantu baduhenze ngo urya inyama yawe wovyibuha. Ni babandi batubwira ngo iyo uhembwa amahera ugakura kuri ayo mahera ugatanga ikori, leta iba yinjije amahera ngo iravyibushe, yagize kuri wasase yakuye amahera mu kigega irayaguhe guha ibihumbi 200 ugacukurako ibihumbi 5 ugatanga ikori, leta igaca yandika ngo nungutse, kandi ayo mahera yapfuye mu kigega. None bukeye kuno munsi ari yaguhemvye ibihumbi 200 wagarukanye 2, uwundi ibihumbi 200 agarukana 2, mu kwezi ukurikira uzocohembwa ya ayari munsi ibihumbi 200 none si yasigaye. Hanyuma mukundi gukurikiranaho gushikaho wirya ukimara ugacupfa. Abo bakuzanira ya anesthesi ngo ntubabare ni bamwe bacakubwira ngo ndaguha imfashanyo, ngo gumwa wirya ndaguha imfashanyo. Ukazubona rero kwejo usubiye guhebwa ibihumbi 200 ntaco wigeze winjiza. Mugabo hariya muri leta ngo twarinjije ngo rosete. Abakora muri finance bari ngaho